Nakanyamuneza kuko umugambi wo kubaka ibarabara ry'Indarayi winjiye neza muri ya mbono kazoza y'Uburundi buteye imbere. SGR Standard Gauge Railways iyi niyo gari ya moshi Uburundi bugiye kuzana mu minsi iri imbere kuva ku cambu ca Dar es Salaam kugeza Kigoma muri Uvinza igafyukiranya imipaka ikagera muri Musongati maze ikabandanya kugeza muri Afrika y'Epfo. Tuna mradi wa kitaifa wa ujenzi wa reli ya SGR, reli ya kisasa inayokuja Kigoma, inatoka Dar es Salaam mpaka Kigoma, ikifika Uvinza inakwenda mpaka Musongati kule Burundi, na Burundi wataijenga inakwenda Afrika Kusini. Tumefanya hivyo ili tuweze kufungua ni gari ya moshi igendera ku nzira z'ivyuma ico bita rails. Muri SGR izo nzira ziba zifise ubwaguke bwa metero 1 n'ibice 435 hagati y'ivyuma bibiri. Ubu akaba aribwo bwaguke standard bukoreshwa heshi kwisi. Iyi nzira ituma gari ya moshi igenda yihuta kandi gatwara ibintu vyinshi n'abantu benshi kuruta izindi nzira zisanzwe. Ikindi womenya kuri SGR nuko ifise ikorana buhanga riteye imbere. Uhereye ku muyoboro tracking system, SGR kandi ikabizweho gukoresha umuyaga nkuba electrification. SGR kandi ikaba iteye imbere kuko imodoka zayo ico twokwita rolling stock yabitwara abantu ishobora kugenda umuvuduko uri hagati y'ibirometero 120 n'160 kw'isaha, mu gihe izitwara imizigo zishobora kugenda ibirometero 80 canke 100 kw'isaha. SGR kandi zifise ubugenzuzi ico twokwita control and signaling. Izi control and signaling zikoresha ikoranabuhanga rya mudasobwa ico bita computer signaling system, aho abagenzi canke se umushoferi bashobora kumenya aho train iri, uko iri kiragenda n'igihe izoshikira. Ibi birinda impanuka no kugongana. SGR kandi zizwiho kugira umutekano n'ubushobozi. SGR igendera ku muvuduko mwinshi ariko ifise brake zigezweho. Ishobora kugenda igihe cyose ku mutaga canke mwijoro kuko ikoresha ikoranabuhanga ryihuta. SGR kandi ikaba ikoreshwa mu bihugu biteye imbere nk'Uburayi n'Ubushinwa. Muri Afrika y'ubuseruko ikaba ikoreshwa muri Kenya, Tanzania, Ethiopia, vuba ikabigiye kuza no ngaha mu Burundi. Reka rero tugaruke ku vyiza vya SGR. SGR bwa mbere igiye guhuza ibihugu. Umuyoboro wa SGR uzohuza Uvinza yo muri Tanzania na Musongati i Burundi, inyuma uce werekeza muri Afrika y'Epfo. Ibi bizofasha abantu gutembera vyoroshe hagati y'ivyo bihugu. Bizotuma kandi ibidandazwa vy'u Burundi bironka inzira yihuta ibijana ku cambo yabi ca Dar es Salaam, bigatuma amafaranga n'igihe vyahora bikenerwa bigabanuka. Ica kabiri, kugabanura igiciro cyo gutwara ibintu. Mu bisanzwe ibidandazwa bitwagwa ku mabarabara bikenera amafaranga menshi kandi bikabangamira n'amabarabara. SGR izogabanya ayo mafaranga nk'akanya ko guhumbya. Bizotuma kandi haba akarusho mu mutekano, impanuka zigabanuke n'ibintu nivyononekare mu nzira ndende biba vyafashe. Ubwa gatatu, SGR igiye guteza imbere ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Uburundi bufise amabuye y'agaciro menshi nka nickel, cobalt, lithium n'ayandi. Umuyoboro wa SGR uzofasha kuvyimurira ku vyambu vyoroshe. Ivyo bizotuma abashoramari benshi baza kuko baba bazi neza ko ibintu vyabo bizoshika aho vyerekejwe mu buryo bwizewe. Abagendereje basanze hari amatoni arenga imiliyoni 200 za nickel. Hari toni zoba zirenga mbere 1000 z'icuma. Hari amatoni umurengera ya platine. Hari ubutare bw'ubwoko bwinshi. Singaha gusa none igihugu cy'u Burundi ni igihugu gisanzwe kirimo ubutare bwose. Ubwa kane, gutwara abantu vuba kandi mu mutekano. Igihe abantu bahora bakoresha biyunguruza mu mabarabara gishobora kugabanuka cyane mu gihe bazokoresha SGR. Bizotanga uburyo bufise umutekano n'umwete kuruta amabarabara y'ivyondo canke y'imisozi mibi. Ubwa gatanu, ivyiza mu bukungu bw'igihugu. Hazoboneka akazi mu kubakwa kw'iri barabara no mu gukoresha iyo nzira. Bizongera ubucuruzi, ibidandazwa bikaronka isoko vyoroshe, igiciro kigabanuke. Ariko nubwo biruko hari ingingo nyinshi zishobora kuba intambamye kuri uno mushinga. Icambere n'amafaranga menshi azokenegwa.
uyu mushinga ukaba ufise agaciro k'amadolari arenga imiliyaridi 2.1. Ibi bigazosaba ingurane nyinshi cyane kubungabunga ico bita maintenance. Ibi bikazohora bitwara uburyo bwinshi kandi bikazofata igihe kirekire kugira ngo inzira ntipfe canke se ngo yononekare. Ikindi ni ikoranabuhanga n'ingufu. SGR zizwiho gukoresha umuyaga nkuba gusa. Ibi bisaba umuyaga nkuba ukwiye kandi wizewe. Gutororokanya umuyaga nkuba mwiza no kuwucungera ni ikintu gihambaye. Umwanya wo kubaka bizofata imyaka 6 amezi 72. Muri iyo myaka 6 harashobora kuvuka ibibazo by'ubutunzi byo ku rwego rwa politike canke ibikoresho bikabura. Abanyagihugu n'ibidukikije, abanyagihugu baba bo kunkengera zaho inzira izoca bashobora kwimugwa. Ivyo bigasaba kubategura neza kugira ngo nibabangamire umugambi. Ivyerekeye ibidukikije, amazi n'imibereho by'abantu navyo bikwiye kwitwabwaho. Uburyo bwo kugenzura, umushinga uzosaba ubufatanye hagati y'u Burundi na Tanzania kugenzura neza amafaranga no kwirinda ruswa.